Mbega Yesu arakwishimiye? Icyo ni ikibazo nibaza kandi nawe ni ikibazo ukwiye kwibaza. Yohana 2:24 haravuga ngo ariko Yesu ntiyabishimira kuko yarazi abantu bose. Kugira abantu ni vyiza cyane kuko ni Imana iyo igomba kuduhezagira canke kutwishura ibihe bimwe bimwe iracisha kuri abo bantu nyene. Ariko uze wamugavye igihe cose ubona abantu bagukikuje bakubwira ngo baragukunda, uze usenge cyane kuko muri abo bantu suko bose bazoba bagukunda. Erega mwibuke yuko hari abantu batuba hafi kuko hari inyungu batugombako. Hari n'abandi batuba hafi bagomba kutwinjiramwo ngo batumenye neza. Eka mbere hari n'abagomba kutumenya neza bafise impamvu yo kutugurisha. Yuda yari umwe muri bamwe 12 bagendana na Yesu bagasangira, ariko niwe yamugurishije. Ariko ikintu Yuda yaribagiye yuko Yesu ari Imana izi byose. Yesu yari yamaze kumenya yuko Yuda agomba kumugurisha. Mbere yabibabwiye imbere bariko barasangira ibya Pasika ya nyuma, Yesu yasangiye n'abigishwa biwe. Arababwira ngo umwe muri mwebwe agira ngure. Bamwe 12 bose hamwe na Yuda arimo baritangaza. Uwo muntu agira kugure n'indega mwami. Na Yuda nyene nawe nyene aritangaza, ariko yarabizi ko ari we nyene agomba kumugurisha. Murumva Yesu ko yari yamaze kubimenya kera. Bene data, reka kugira uburyarya kuko Imana yiratuzi. Aya majambo yo muri Yohana 2:24 usomye neza bari bagiye mu minsi mikuru ya Pasika i Yerusalemu. Yesu akora ibitangaza byinshi, abantu benshi baza kuri we. Ni iri jambo rero nababwiye ngo ariko benshi ntiyabishimira uko yaraza abantu bose. Abaravye mu mitima yarabona ko abantu bataje kuri we kuko bazanye umutima uciye bugufi wo kumwakira, wo kumumenya no kwakira amajambo yiwe. Bari bazanywe n'izindi nyungu canke no kugira ngo baze bamugirire nabi mu nyuma zaho. Yesu rero arabamenya neza mu mitima. Nitukagira uburyarya, Yesu aratuzi. Mbega uyu munsi Yesu akuravye arakwishimiye? Nanje nguma nibaza Yesu andavye aranyishimira. Iyo tugiye imbere yiwe, iyo tugiye gusenga, iyo turiko turamushima tumutazira, abatwishimiye vy'ukuri. Nagira ndababwire yuko Yesu ntaraba kubiboneka nkuko twebwe turaba kubiboneka. Abantu turaraba ivyo abantu badukorera, ukuntu abantu batuba hafi badutwengera, banatubwira ko badukunda. Ariko Yesu we ntaraba umubwira ko amukunda canke yama mu rusengero, arabibwina mu mutima. Yesu akuravye uyu munsi arakwishimira. Nico kibazo canje nawe dukwiye kwama twibaza ibihe byose.